je cherche l'argent. Oui. Je cherche l'argent comme si l'argent était perdu. Et l'argent est là à profusion. Oui. Mais la preuve, il y a des gens qui sont milliardaires en dollars. Quand tu essaies même de convertir en francs CFA, ça te donne le tournis. Oui. Donc l'argent existe. Les banques centrales continuent de fabriquer de la monnaie chaque fois que le besoin se présente. Oui. Donc l'argent est là en abondance. Il est certes mal réparti, mais il est là. Il n'est pas comme du pétrole où il faut forer à des milliers de kilomètres sous le sol avec du matériel hyper sophistiqué pour l'avoir. L'argent, il y a des personnes qui ont de l'argent et qui ont des besoins. Donc quand j'identifie un besoin que je peux satisfaire, j'attire les personnes qui ont besoin de ça, de ce que j'ai à offrir et qui sont en capacité de payer. Et donc c'est comme ça que j'acquiers de l'argent. Donc en réalité, quand on dit « je cherche de l'argent, je ne trouve pas d'argent », non, ce n'est pas l'argent que tu ne trouves pas, c'est l'idée créative. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umwigisha aravuze ati abantu benshi bariruka inyuma y'amahera bakarondera amahera ugasanga bashushe mbere bakaruhira no kuyabura. Ati amahera aruzuye, voilà, kwisi amahera aruzuye. Ati amahera ari mu bantu, amabanki afise amahera menshi. Ati ntubuze rero amahera, ahubwo ubuze ivyiyumviro bishobora kuzana ayo mahera, ivyiyumviro bishobora gutuma uronka ayo mahera. Akanibaza yuko koroshe gutahura. Mu misi heze mwibuke yuko twababwiye yuko hariho ibibanza 12 mbere 13 binyegejemwo ubutunzi bwacu. Muri ivyo bibanza twaravuze yuko amahera yacu canke ubutunzi bwacu bunyegeje mu bantu, voilà. Mu cigwa ca kabiri twaravuze duti mbega ayo mahera kugira uyaronke agushike mu minwe vyogenda gute, voilà. Twabonye yuko ari ugukemura ingorane. Twabonye yuko uburyo bwiza bwo kuronka amahera amesuye ari ugutora umuti w'ingorane, voilà. Murumva yuko uyu mudamu ariho agarutse. Nkuko twabibabwiye mu ntango naho vyari vyatevye, tugiye gukora icigwa mu misi 6. Twemeye yuko sokora urugendo rw'imisi 6. Uyu n'umusi utangura rero. Iyo misi 6 tuzoyimara turiko turasoma iki gitabo citwa How to Get Whatever You Want. Ni gute woronka canke woshika kuvyo wifuza. Iki gitabo canditswe n'umunyamerika yitwa Kopmia. N'umumotivateur canke umukonseye, reka mvuge nti umwigisha mu bijanye n'ivyo kwiyubaka mu buzima, ico bita développement personnel. Yanditse ibitabo 18. Uyu rero yavutse mu mwaka w'1908, yapfuye mu 1998. Byumvikana ko yamaze imyaka 90 kuri nosi. Yararamvye. Atanga ubutumwa ku muntu wese asoma iki gitabo ciwe canke ibitabo vyiwe, avuga ati umutahe wa mbere umuntu akwiye kwitaho, umutahe wa mbere umuntu akwiye gukoresha, akwiye kuwikoresha ko. Ati ubwa mbere na mbere, imbere yuko wiyumvira gushira umutahe mu kindi kintu ugomba gukora, ati ubwa mbere na mbere ico ukwiye kwiyumvira gushiramo umutahe ni wewe nyene. Mu yandi majambo yavuze ati imbere yuko ushira umutahe mu kintu cari cyo cose, banza wige. Ayo mahera wifuza gukoresha mu mugambi wari wo wose canke mu kintu cari cyo cose, banza utegura umutahe nyabuna ukwiga. Ubanze ico kintu cyose ugomba gukora, ubanze ucige neza, ubanze uronke ubumenyi bukwiye imbere yuko ukijamo. Reka gushora umutwe nk'uruyuzi, voilà,
banza wige, banza wigetere, banza ubaze. Voilà, birashobora kugusaba kuri itike ukaja kuraba abasanzwe bakora ibintu bisa n'ivyo, ukababaza ukabakura ko amakuru. Birashobora kugusaba itike yo gufata indege, birashobora kugusaba itike yo kuja kure ukabanza ukabaza. Ubu hoho biroroshe, birashobora kugusaba amahera yo kuja kuri YouTube ukandika uti okay, ngomba gukora urudandazwa. Uru rudandazwa bimeze gute? Kuri YouTube baca babiguha. Ngomba gukora uburimyi mu buryo bwa kijambere. Voilà, kuri YouTube ivyo byose baca babigusukira ngaho. Bigusaba yuko ubanza gushiramwe amahera. Voilà, ubanza kurondera umutahe, ubanza kwiga. Ico nico yariko arasigura. Aka kantu mwagatahuye neza ga yemwe. Reka tuje ku ciyumviro ciwe kigira kabiri. Aravuga ati abantu benshi bananirwa kubera bataba baramenya ico bagomba. Ati iyo utazi ico ugomba ntunakironka. Voilà. Aha ariko rero ntibava mwiyumvira ngo kumenya ico ugomba ngo biroroshe guca ugishikako. Birasaba ukwihangana. Umuntu azi ico agomba bisigura yuko yihangana gose. Abenshi kubera bataba baramenya ico bagomba, agize iciyumviro kimwe akagikora kikanka aca giheba, agize ikindi akagikora bikanka aca giheba, ica gatatu akagikora naco nyene kikiyankira agaca atana n'ikigazuzo ati ndahevye, ibi bintu ntivyari vyiwanje. Voilà, kubera iki? Kubera atazi neza ico agomba. Nivyo hari abavuga bati nukugerageza ibintu vyinshi cane kugira ngo ushobore gushika ku ndoto yawe. Aho nibaza yuko umuntu agira ivyo abakiriko arirondeza kugira ngo aronke ikintu yoba ashoboye gusumvya ibindi. Ariko umuntu amaze kwitahura neza, umuntu amaze gutahura inzira arimwo, ategerezwa kwicara agatekereza akabunda. Adonoye rimwe bikanka akabanza akaruhuka, agasubira akadonora vyanse, agasubira akaruhuka, akadonora nirindi etc. Mugabo ntahava adashitse kuri ca kintu. Uwo rero abaruwa amaze kwitahura, abaruwa amaze kumenya ico akeneye mu buzima. Kugira ngo iki ciyumviro ca kabiri mu gitahure neza, tahura ico bita the 10% target mindset. Mwihangane rero mu kirundi bihava bingora. Nukuvuga ngo ufise umugambi kanaka uriha ihangira ugomba gushikako. Nukuvuga ukavuga uti ku ncuro 10 niyo nagerageza rimwe bikananirana, ngasubira bikananirana, ngasubira bikananirana, basi mvume nshitse incuro 10. Dufate nk'akarorero abasirikare bariko baragira imyimenyerezo yo kurasa, imyimenyerezo yo gutumbereza. Hari akantu bashira imbere yabo, nimba ari akantu gacafyeko baza gutumberezamwo. Nukuvuga ngo mu gisirikare bakita objectif. Voilà, ngira ngo muramaze kumva mu gisirikare barakunda iryo jambo ngo objectif. Objectif ni target. La. Rero baguhaye agapweza kurasamwo, nukuvuga ngo hari naho udashobora kukagema. Voilà, baraguha nk'incuro 10 bati gerageza urase incuro 10 turabe izo ugemamwo. Urashobora kugerageza ako 10 mugabo ugasanga wagemyemwo 2 canke 3 canke 5. Voilà, ukaburosa amanota 5. Hariho rero n'uwundi mu kurasa rasa mu jisho akubitako. Abari umusinaipere wa danje. Rero nawe igituma bayita a 10% target mindset. Rero nawe iyo utanguye igikorwa utegerezwa kugira ivyo vyiyumviro, utegerezwa kugira uti ndashobora gukubita irya mbere bikanka. Voilà, nzoshitsa 10 none ndiko ndagerageza. The 10% target
isigura ngo gufata ingingo kuco wifuza mu buzima hanyuma ukagerageza inshuro niburi buri 10 uriko uragira nte uriko urakigerageza uko wongereza inshuro nyinshi uriko urakigerageza niko n'amahirwe atera akwegera. Aha kantu n'urushinge rero karagoye, uko unanirwa kenshi niko amahirwe atera kwegera. Ahantu rero bikunda kubanira abantu benshi ngo ntibagerageza na rimwe, ntibagerageza niri kugira ngo bashike kuri kimwe bifuza. Nukuvuga ngo bimwe bagomba gushikako nivyo bihenda nivyo bibesha, si vyaseriye. Ari vyaseriye uragira uti je hamfuma niryamirayo kabisa, bagombe bantwenge, basubire bagire nte, basubire bavuge, nanikwe nsubire ndakubita mpaka. Bivuga yuko iyo wihaye irihangiro rya 10% target, mu yandi majambo bagomvye kuvuga bati kwijana gerageza inshuro 90 hanyuma inshuro 10 niz'amahirwe. Avuga ati umaze kugerageza izo nshuro 90 kwijana, muri izo 10 kwijana ushobora kuronka kimwe wipfuza canke ukavumbura ikindi kintu kiguha ubwenge, ikindi kintu utaruzi kiguha ubwenge gusumvya bimwe wari kuwiyumvira. Kenshi na kenshi twe turashobora kuba twiyumvira gushika ku kintu Imana yaduteguriye ikintu ciza cyane gusumvya kimwe twe twiyumvira. Voilà, uko niko bica bikugendera. Ngo hari cigwa cakozwe ku bantu 160 bagomba kudugirizwa umushahara. Baravyipfuza, baragira bati dukorera agashahara gato vraiment, mugabo ivyo bikaguma muri bo abantu 160. Nukuvuga ngo 2/3 muri abo 160 ntibigeze basaba yuko bokongerezwa agashahara. Ngo icya gatatu c'ivyo 160 nibo bonyene bagerageje gusaba yuko bokongerezwa agashahara, bodugirizwa umushahara. Ngo muri ico ca gatatu c'abagerageje gusaba ko bodugirizwa umushahara, ibice 70% bararonkejwe uwo mushahara basaba. Bisigura iki? Bisigura ngo iyo uzi icurondera mu buzima utegerezwa kugerageza, kandi ntugerageze rimwe gusa, ukagerageza kenshi gashoboka. Aha rero si kuvuga yuko abantu badafise ivyiyumviro, abantu benshi barafise ivyiyumviro mugabo na rimwe bikabankira yuko bagerageza. Ugasanga bafise amadefense, bafise ivyitwazo, umuyoro akubwira ati je ndafise ivyiyumviro mugabo hari ibintu vyinshi bituma nto bikora. Voilà, narabuze umutahe, naragize nte, voilà ibintu vyinshi. Tanguza ico gitoyi ufise. Voilà, nibaza yuko 10% target mindset mwayitahuye. Gerageza, ugomba unanirwe niburi inshuro zirenga 10 canke 10. Voilà, uzoba uri kuraronka amahirwe azoba ariko arakwegera. Umuntu yitwa Michael Jordan, isi yose yamenye, umubasketere isi yose yamenye, uyu ni umunyamerika. Yavuze ati jewe nananiwe kwinjiza inshuro 9,000 ngerageza kuransa canke gutera umupira hajya muri kaya gapano ka basket kugira ngo umupira wirongeremwo inshuro 9,000. Yagerageje inshuro 9,000 wapi? Ati natsinzwe mu nkino zishika 300. Voilà. Ati inshuro 26 zose baranyizeye hajya, voilà, bakwizera nko muri basket bati okay, ransa umupira bose barindiriye yuko winjiza. Ati birananira. Ati narananiwe, ndasubira ndananirwa. Ereka byahavuye bihinduka mu nyuma w'amayinka. Umutipe Michael Jordan agafata umupira hariya agasimbira mu kirere akabarinjije. Isi yose irakerama, kwisi yose bavuga Michael Jordan utuntu agira muri basket. Michael Jordan yarazuye
bigurukira mu kirere abantu bagasigara muri zero. Michael Jordan yarashitse ku rwego ahagira ibintu abantu badashobora gutahura. Michael Jordan mana yanje. Iyi bayita danki, idanki ya Michael Jordan benshi baracayikugura. Uyu Michael Jordan numwe yananirwa gasubira kananirwa n'ishure ryamunaniye. Michael Jordan umunsi umwe aronka igikombe gihambaye, aronka barodoro. Voilà, Michael Jordan arasubira ararira. Aya rero yari yamarira y'umunezero amayi nka tuvuga. Baoni kikabo kizima kiriko kirarira. Donc amarira y'umunezero. Umunsi umwe ndakwifurije kuzorira imbere y'abafana bawe. Abafana bawe nabo umunezero wabishe. Nkuko kwa Michael Jordan murabibona. Voilà, iki nico twipfuza ko mwoshikako. Iki gihe kiraryoshe bene data. Mana yanje. Voilà, ivyo ukora vyose upfe kubikora mu kuri, ntuzobura abakwanka, ntuzobura abakugwanya, ariko ntuzobura n'abagufana. Michael Jordan murumva ko yagerageje kenshi bikanga, incuro 9,000. Voilà, akubita vyanka, atakaza inkino nyinshi vyanka. Uko vyagenda biramwankira niko yatera komera gushika yaho abo mu basketeri wa mbere kwisi yose. Nta wundi mu basketeri numwe ndumva arabikora neza nkuko Michael Jordan yabikoze. Avuga rero ati uko kunanirwa niko kwavuye gutuma nshika aho nashitse. Niwe yaciye avuga ati urupfunguruzo rwo gushika kuco wipfuza ntukunanirwa. Voilà, niwe yavuze ati jewe nemera kunanirwa, nemera kutagerageza. Nibaza yuko mwatahuye a 10% target mindset. Urafise ikintu ugomba gushikako, waragerageje. Okay, nimba wagerageje inshuro zingahe? Vyarasi, subira ugerageze. Voilà, iyo ni a 10% target mindset. Cop Mayor aravuga ati abantu benshi ntibazi ico bagomba. Ati rero ico tugomba mu buzima akenshi n'umunezero, n'urukundo, no gushika ku bikomeye, n'ubutunzi, no kugira influence canke uburongozi, no kuvuga ubutware, ukumenyekana. Voilà, ahanini nivyo twifuza. Ati kugira ngo ushike kuri ivyo bintu rero utegerezwa kumenya ibintu bitatu. Icya mbere utegerezwa kumenya ico gukora. Icya kabiri utegerezwa kumenya ingene ugikora. Icya gatatu ngo nukugikora. Voilà, doing it. Atugikore mu buryo buciye bugufi, nukuvuga ngo mu buryo buke cyane ufise mugabo ugikore neza. Nimba uzi ico wipfuza, voilà, tanguza ico ufise, ntukeneye uburyo bwinshi kugira ngo ushobore kugitangura. Oyaye, aho uri kurahenda abantu. Yandi majambo, ntubu uramenya ico ugomba mu buzima. Kutamenya ico ugomba mu buzima rero ngo niho gutangura urugendo utazi iyo ugiye. Ngo iyo utazi urugendo, iyo utazi iyo ugiye, ngo n'amahirwe aba make yo gushika iyo ugiye, kuko ntaho ubuzi. Ngo kumenya ico wifuza mu buzima niyo target y'ubuzima bwawe. Ngo abantu benshi rero bananirwa kubera batazi ico bagomba. Kumenya ico ugomba rero bijana no gufata ingingo, mbere ingingo zitoroshe. Atanga ingufashe ntaco uzovamwo. Iyo ufashe ingingo naho hariho ibintu byinshi bica bihinduka. Harahinduka ikibanza, ushobora guhindura ikibanza, ushobora guhindura nawe mwahora mugendana, ushobora guhindura nuko wahora uvuga. Voilà, kandi nta muntu numwe ashobora gufata ingingo mu kibanza cawe. Arerekana uburyo butatu bwotuma dushobora gushika kuri bimwe twipfuza.
uburyo bwa mbere nico yise motivational psychology canke motivation psychologique. Vyose ngo bitangurira muri wewe. Ivyo biri muri wewe ukagerageza kubifashisha abandi kugira ngo bashike kuvyo bakeneye. Mwibuke rya jambo rya Zig Ziglar avuga ati when you help others to get what they want, in return you get what you want. Aravuga ati mugihe ufashije abandi gushika kuvyo bipfuza, mu nyuma nawe ushika kuvyo wifuza. Ico ndibaza ko cumvikana. Ica kabiri nico yise personal improvement. Iki gisana ca kindi twavuga kare, uku nukubanza kwihugura, kwiga. Voilà. Urashobora kwigira mu bitabo, urashobora kwigira ku bagenzi, urashobora kwigira ku baryango, urashobora kwigira ku bakozi ukoresha canke ku bakoresha, urashobora kwigira ku bana, urashobora kwigira ku bakuze. Nukuvuga ngo umuntu wese urashobora kumwigirako. Aha niho twavuga duti umuntu aja gushika ku bintu bikomeye yicisha bugufi, uwo ari we wese akamwigirako. Mu majambo make nukwiga, nukwihugura, nuguhugurwa. Ica gatatu ni influence psychology. Iki rero ni leadership, n'uburongozi. Uko we influence abandi ni kuba umurongozi wabo. Definition ntoya cyane canke ngufiya cyane ya leadership canke uburongozi ni influence. Iyo umaze gushobora ivyo bintu, abandi babaronse uko bashobora kugukwirikira. Nukuvuga ngo iryo abari nkigera rikwega abandi. Voilà, ni nk'isumaku, abandi ntibaza barondera wewe, baza barondera ikiri muri wewe. Voilà. Ico kiri muri wewe naco utazura kivomerera ngo gikure, voilà, ngo kigira ubwayi bwinshi bushobora kubakwega, ngo kigire voilà isumaku nyinshi ishobora kubakwega. Urumva yuko abari ibibazo. Nico gituma bigusaba kwiga cyane, bigusaba inguvu zo kubanza ukagira self improvement canke personal improvement. Muyandi majambo bigusaba kwihugura. Abo uzobona bariko baraduga ku murindi ukomeye, canke ibintu vyabo biza vyarafashe umurindi, biza vyarafashe umurongo mwiza, ntuzaba wiyumvira, ntuzaba uraba bijya bashitseko, ahubwo uzokwiyumvira uti harabaye ikintu bita personal improvement. Uwo muntu ashobora kuba yamaze imisi n'imisi ari ahantu akamara amezi n'amezi canke imyaka n'imyaka ariko ariyigisha. Wewe rero ukazumubona aserutse. Aho iyo misi ntayubona, wewe ubona avuga ibintu canke akora ibintu ukibaza yuko abimenyeye ngaho, mugabo aba yabanje kwitunganya. Voilà, nawe banza witunganya. Umutahe wa mbere banza ushira mu kwitunganya. Icyanyuma tugomba duhereze ko uno munsi yaravuze ati umaze kumenya ico ushaka mu buzima, ba ikirunga. Ikirunga muracumva? Volcanic. Aravuga ati hari imisozi myinshi, ariko umusozi urashobora guhinduka ikirunga, ukavamwo umuriro ugaturira, abantu bawubonye bakabisa. Ikirunga nta muntu n'umwe ashobora kucitega, n'ibiti n'ibikoko vyose biriruka. Bose bumvise ikirunga baragira attention, baragira bati ico ni ikirunga. Yamaye ngawe rero aravuga ati ukaba ukeneye yuko abantu bagira attention mu kukumviriza, ukaba ukeneye yuko abantu bafata umwanya wo kukumviriza. Hinduka nk'ikirunga, turira. Voilà. Haturire hake. Iyo haturiye abantu bose baragira bati harahiye basha, harashushe kabisa. Muyandi majambo ba ubutandukanye n'abandi, kora ibitandukanye n'ivyo abandi bariko barakora. Uri muri groupe canke mu mugwi w'abantu, reka kuba nkabo. Ba wewe ni wake, nururumbe, hinduka ikirunga. Nta muntu n'umwe atubaha ikirunga. Ikirunga kiratandukanye n'urubeya. Ntubu rubeya rero
ba ikirunga. Ntube n'ikara, ntube n'imbabura, oya, bikirunga. Voilà. Baba tipe ngo shirira. Tahura iki kintu. Yavuze ati ba voruka, ba ikirunga. Ntuburubeya, ntubikara, oya, bikirunga. Nukuvuga ngo ahantu hari kirunga, mwako karere haba ubushuhe bwinshi cyane. Muti none woba ikirunga gute? Voilà. Iyi ni imvugo ngereranyo. Ijambo ry'Imana rirabisigura neza. Timoteyo wa kabiri igice ca mbere ku murongo wa 6 haravuga ngo nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake. Ingabire Imana yagushizemwo no kurambikwa kw'ibiganza vyanje. Voilà, igirente yake. Ntiyake gusa ngo iburubeya, ntiyake gusa ngo ibikara, ahubwo ibe ikirunga. Voilà. Iyo ngabire iri muri wewe yatse igomba iturira abantu bagombe bashi bagesere. Bikirunga, bumva ubushuhe bwawe, bumva ukaze, bumva uturira mpaka. Haturire bose bagombe bagire bati yampaye nkawe rero, eka vyashushe. Ikintu uzi yuko cose citwa ingabire ufise, gikoreshe. Urihe ugikoresha bukebuke? Oya. Urembasa? Oya. Gikoreshe. Voilà. Hinduka voruka, hinduka ikirunga. Turira abantu. Guturira abantu ukoresheje ingabire yawe, n'uburi hehe. Reka yumve ubushuhe bwawe. Reka yumve ubwayi bwawe. Reka yumve ijwi ryawe. Reka yumve agahogo kawe. Reka yumve ibikorwa vyawe. Ijambo ry'Imana riti furura iyo ngabire yawe yake uraka. Mu yandi majambo iki gisigura ngo Imana niyo kubwira ngo furura ingabire nagushizemwo yake, itayigushizemwo yarakubeshe. Voilà, ukabuza icugomba mu buzima. Banza wirondetse, banza umenye ingabire yawe. Iyo ngabire yawe banza uyifurure, banza uyikarishe, ikarihe, banza uyatse, ibe kuya kwa voruka. Voilà, uturira abantu mpaka. Ntimuhave muntahura nabi, ntimuhave mubifata nabi. Guturira abantu sukubica, sukubakubita, sukubahohotera, sukubaturubika, sukubanyuruza. Ahubwo nukubafasha mu vyo bakeneye ukoresheje ingabire yawe. Abo bantu bagasigara barikugura ingabire yawe. Voilà. Uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yaravuze ati il faut que ton passage reste vivant. Passage yawe ntishobora gusigara mu bantu mu gihe utakoresheje ingabire yawe mu gufasha abandi, mu gufasha abantu. Voilà, Zigzigara aravuga ati fasha abantu kugira ngo bashike kuvyo bifuza, nawe uzoshika kuvyo wifuza. Uko guturira abantu rero nka kujya kw'ikirunga. Voilà, ni ugufasha abantu mu buryo budasanzwe ukoresheje ingabire yawe. Nukuvuga ngo bafashe, ahubwo ntubafashe mu buryo busanzwe, bafashe mu buryo batamenyereye. Reka bumve ubushuhe bwawe, reka bumve presence yawe, reka bumve ko ari uri. Voilà. Reka kubaho nk'utariho. Reka ingabire yawe ivuze urwamo. Ikirunga kiriko kiraka, kiravuze urwamo. Ikirunga kiriko kiratemba, ibintu byose uzawumva biriko biraturagurika ngo turi. Abantu bati co ni kirunga mana yanje. Nawe kora ibintu bituma abantu bagira attention. Hari umuntu usanga yarakoze ibintu canka akora ibintu ashitse ahantu abantu kazawuba teye urwamo. Mu yandi majambo yarabaturiye, yarakoze ikintu kibashika ku mitima kirabinjiramwo. Voilà, ndizeye ko mwatahuye ico yagovye kuvuga kuba ikirunga. Aravuga ati urakeneye ko abantu bakumviriza.
naho baba bariko barakora ibintu bagaca babihagarika bati reka tubanze twumvirize. Urakeneye ko abantu bakubaha, urakeneye ko ata muntu n'umwe ashobora kukuzibira. Ba ikirunga, hinduka ikirunga, be a human volcano. Mu yandi majambo bikirunga muntu. Reka ngire resume y'iki gice ca mbere mu gusozera. Yaravuze ati imbere yuko ushira umutahe mu kindi kintu, uwo mutahe banza uwushire muri wewe. Banza wige ukoreshe mu kwiga icugomba gushikako. Ubwa kabiri twabonye a 10% target mindset. Ukunanirwa kenshi gashoboka bikwegereza gushika kuco wifuza. Ubwa gatatu ukeneye ibintu bitatu kugira ngo ushobore gushika kuco wifuza. Ukeneye kumenya ubwa mbere ico gukora, ubwa kabiri ingene wogikora, ubwa gatatu utegerezwa kugikora. Twabonye yuko ubwirizwa kugikora mu buryo bworoshe, mu buryo ufise, mu buryo buke ufise. Mu gusozera, nimba ukeneye gushika kuco wifuza, ba ikirunga. Ingabire yawe yatsa irungure nk'ikirunga. Niwa yatsa ikaba kujya kw'ikirunga, ikarungura neza, ya mahera uzosutangura kuyandura. Amahera azogukwirikira utayahamagaye. Voilà, aka gacapo k'ishure ry'abarundi bose ntaco kakwibutsa. Muri aya madiplomate twavuze yuko hari mwiki. Nimba atavyo wibuka n'akazi kawe. Ariko ndazi yuko umunyeshuri akurikira ishure ry'abarundi bose avyibuka neza. Ni waba utavyibuka neza urazobaza ikibazo muri komantere tuzogusigurira. Voilà, iki gitabo kiraryoshe cyane bene data. Ukaba washoboye gufashwa n'iki gice ca mbere, nkaba nagushuhije kujya kw'ikirunga ubushuka bwumva neza. Nkaba nakubaze nawe cugira subscribe, ugire jeme, ufyonde kuri kakazogera. Voilà, hanyuma iki cigwa ugisabikanye n'abagenzi bawe ukunda, kugira ngo n'ibindi bice bisigaye, kuko twavuze yuko iki gitabo tuzomara imisi 6 turiko turacigiramwo, no kuvuga ngo hazosohoka ivyigwa 6. Ivyo vyigwa rero 6 ugerageze ntibizobasimbe. Imana yo mwijuru nibampezagirire. Reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.